Bakunze twamaze dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo cyo gusura mu vyagezwe, igice ca mbere umurongo wa 3 gushika ku 8. Gusubira mu vyagezwe igice ca mbere umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 8. Niryo jambo duhagarara ko muri ku kwezi gushasha. Mu mwaka wa 40 mu kwezi kw'icumi na rimwe kw'igenekerezo rya mbere niho Mose yabaririye Abisirayeli ivy'Uhoraho yamugeze kubabwira vyose. Amaze gutsinda Sihoni umwami w'Abamori, Yabiheshiboni na Ogi umwami w'Ibashani, yabahitwa Ashitaroti n'ahitwa Edireyi. Hakurya ya Yorodani mu gihugu c'i Mowabu niho Mose yatanguriye gusobanura ibi vyagezwe ati: Uhoraho Imana yacu yatubaririye i Horebu ati: igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije, nimukebanuke mufate inzira muje mu misozi y'Abamori n'ahandi hose hahereranye naho mu kiyaya citwa Araba, hose mu misozi no mu mataba n'Inegebu no mu kiyaya c'ikiyaga mu gihugu c'Abanyakanani n'i Libani, muzorinde mushika ku ruzi runini Efurate. Umurongo w'8: nuko raba igihugu ndakibashize imbere, nimucinjire mucegukire igihugu jewe Uhoraho narahiye basokuruza banyu Aburahamu, Isaka na Yakobo ko nzokibaha hamwe n'uruvyaro rwabo ruzobakurikira. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundi uriko uradukurikira uri wenyene canke aho dukurikira ari benshi, gundi adakore ngo kaze muri ku kwezi kwa 11. Ukwezi Uhoraho yageze gutera imbere cyane. Imana ihabwa icubahiro. Bariko baragenda bashika ahantu barahagarara bashinga amahema nkuko bagenda barara bamara iminsi. Uhoraho araza abwira Mose ngo iminsi mumaze kuri uyu musozi irahaye, irahagije, irakwiye. Uhoraho ngo abagera, niko Mose yavuze ngo ababarira ivy'Uhoraho yamugeze. Si Mose yageze ko babandanya, n'Uhoraho yageze ko abandanya. Ndavuze ngo kaze mu kwezi Uhoraho yageze ko utera imbere cyane, ubandanye uva mu vyaguzibiye, mu vyakudindije, mu vyatumye uheraho hantu igihe kirekire. Iyi minsi uhabaye irahaye, tera imbere nk'uko Uhoraho yavuze, ushike ku cakugeneye, winjire mu vyakugeneye, cakira ivyakugeneye, wakire ivyaguteguriye. Urakoze cyane kudutega yombi. Ndavuze ngo Uhoraho akugire neza, wewe n'abawe, utera imbere mu buryo bwose, utera imbere impande zose, utera imbere ku murango no mwijoro, utera imbere muri bito na binini. Uhoraho akugire neza, utera imbere mu vyiyumviro, utera imbere mu bikorwa, utera imbere mu mvugo, utera imbere mu buzima bwawe bwose bw'impemu, bw'ubugingo, eka n'ibigize umubiri wawe byose, utera imbere. Urakoze kudutega yombi. Mundi ndagusengera. Uhoraho Mana yacu, uri Imana nziza, niwe washizeho iminsi n'ibihe kugira ngo udufashirizemo, uduhe igihe cyo kuruhuka, igihe cyo gutangura, uduhe akaryo gashasha nk'uku turonse igihe gishasha, turonse ukwezi gushasha. Ndasengeye wose ariko aratwumva ngo umugirire neza. Uwagiye araguhura n'ivyago mu kwezi kwa 11, bihere mu izina rya Yesu. Umuhe intango nshasha, umuhe gukebanuka, umuhe guhindukira, umuhe kuvaho yari yakwamye aho yari yaheze, ashishikare ashike kure, kandi iterambere ryiwe rimenwe na bose nk'uko Paulo yandikiye Timoteyo. Urakoze Mana kumva gusenga kwacu, urakoze ko ari utugirira neza, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze kudutega yombi, kandi murakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza no gutereshaja application Eglise Vivante, no kuraba kuri Twitter ya Eglise Vivante, YouTube ya Eglise Vivante, Facebook ya Eglise Vivante. Imana ibahezagire. Murakoze.